n'ishirahamwe rukristo. Igikorwa caryo rikora ku murango no mw'ijoro ni kubwira abana ubutumwa bwiza, nkuko nyene n'izina ryaryo ari evangelisation des enfants. Ryatanguye mu 1952 mu Burundi, rihamagawe n'amashengero yari karakora mu Burundi ico gihe. Batuma ko abamisiyonere kugira ngo baze gufasha amashengero muri ico gikorwa cyo kubwira abana ubutumwa bwiza. Intumbero no kubona abana babwiwe ubutumwa bwiza, bakizera umwami Yesu, hanyuma bakahinduka, bagafasha kugira ngo bahinduke babe abigishwa ba Yesu Kristo by'ukuri. Iyo ntumbero rero kugira ngo tubikore, turakora igikorwa kidasanzwe cyo kwigisha abana ubutumwa bwiza mu bikorwa bitandukanye, aho dushikira abana ku mugaragaro tukababwira ubutumwa bwiza, canke forma bigisha abana ama Sunday school ngo nabo bashobore gukora ico gikorwa. Tugakora igikorwa cyo kushikira abana mu mashure, school ministry, abana bakabwirwa ubutumwa bwiza babasanze aho mu mashure, ibiteramo by'imisi 5, ibiteramo by'ubutumwa bwiza n'ibindi byinshi cyane. Duhejeje inyigisho bita kwigisha abana ku buryo bunonosoye urwego rwa 2, mu gihe twariko turakoresha iki gitabo bita kiri mu gifaransa enseigner l'enfant efficacement niveau 2. Ni inyigisho zihariwe abigisha b'abana na cane cane bahejeje niveau ya mbere, umva nimba ari niveau ya 2 byerekana yuko hariho urwego rwa mbere. Dutumira abigisha bahejeje urwego rwa mbere kugira ngo baze tubahereze inyigisho, twongere tubahereze ibikoresho tuba twabateguriye, ibikoresho bitari bike tuba twabateguriye kugira ngo bagende kwigisha abana ibintu. Noneho abo bana bakijijwe bakeneye yuko bakuzwa mu by'impemu, turabahereza uburyo, les méthodes, les techniques kugira ngo bashobore kugenda kwigisha abo bana mu buryo butandukanye. Nabo bigisha twari twaziteguriye, ni inyigisho zimara imisi 8. Ndashimye cyane kwizi inyigisho twize, ni inyigisho zo kwigisha abana ku buryo bunonosoye urugezo rwa 2. Irya mbere nari nahamagawe ngaha ndateguteka no kwiga urugezo rwa mbere, baratwigishije ukuntu twokwigisha umwana kumukuza kugira aje mu gakiza yakire Yesu Kristo. Irya mbere twaragiye turabishira mu ngiro, turakora ibiteramo, turigisha abana mu makartie, ndetse urumva yuko twagiye mu mashengero, turaja no ku mashure kugira ngo dushishikara abana tubahamagarire kwizera umwami Yesu Kristo. Rero izi nyigisho twize ziradufitiye akamaro kanini cyane, kubera ko icambere ku buzima bwacu caratweretse abo turibo, ni ihangiro Imana yaduhamagariye. Kandi twarize turabona yuko bigiye kudufasha ubwacu. Hariho inyigisho twiga tugasanga ubwacu dukwiye kwanza kugenda tukazishira mu ngiro, hanyuma tugende tuzisangiza abana. Irya mbere nkuko twari dufise ibiteramo twigisha ku mashure, twari dufise abana twabahamagarira kwakira umwami Yesu Kristo, bakamwakira misi yose, tukabura mbega ni gute abo bana twobigisha ukuntu bakura mu buryo bw'impwemu. Rero izi nyigisho twize ni inyigisho zitwereka ukuntu twofasha abana gukura. Rero twarize tugiye kubishira mu ngiro, kubera ko tuzofasha abana, bitubereka ukuntu bakwiye gusenga ku giti cabo, ni gute bakwiye kugenda gushingira intahe abandi bana. Kandi byaradufashije cyane,
natwebwe ku bwacu kubera ko ni naco gikorwa nyamukuru Imana yaduhamagariye. Ndaha muri zino nyigisho narabonye ko n'umwana arashobora gukorera Imana ku rugezo rwiwe, asonaje ashobora gukorera Imana mu buryo bugaragara, hama agashobora nawe kuvuga ubutumwa bwiza akabubwira abandi, abo muhira n'abandi benshi. Rero numva nezerewe ko inyuma y'izi nyigisho numva ndagiye kubishira mu ngiro ivyo nize, ntiko nasenze Imana, narasenze Imana izomfasha, numva nize ko izomfasha kugira ngo ushobore kubashira, ngende kubigisha gusenga, kubana n'Imana yabo ku gatwe kabo, apana muri club gusa, apana kuri eglise gusa, babimenye gusenga, bamenye gusengera abandi, hama bamenye no kubwira ubutumwa bwiza abandi, bamenye kubaho ubuzima bwo gukorera Imana, ari abakozi b'Imana mu buzima bwo hanze ya club, mu buzima bwo hanze ya eglise, bakaba ari abakozi b'Imana bigaragara no mu bikorwa byabo. Nishamwe ryo kuvuga ubutumwa mu bantu, dufise ibikoresho vyiza cyane. Turafise ibitabo vyivuga butumwa, dukoresha kugira ngo abana babwirwe ubutumwa bwiza, kandi bifise n'amashusho atandukanye meza yo ku rwego rwo hejuru. Kandi tuvuge ko abana mu kwiga biga babona, bariga cyane, kandi ivyo babona barabitahura cyane gusumba kubibwirwa. Vyivuga butumwa, hariho ibitabo bijanye no gukura abana bakijijwe, bakabwirwa ingene bashobora kugira gute gukura mu buryo bw'impemu. Ivyo nyene bifatiye ku mashusho no ku nkuru za Bibiliya. Haruhande yaho turafise ibindi bitabo abana bashobora gukoresha bivanye n'imyaka yabo no gutahura, nk'igitabo citwa Buri Munsi Hamwe n'Imana. Ni igitabo gifasha abana gukura mu buryo bw'impemu, aho bagenda biga ivyigwa bitandukanye buri munsi, kikabarongora ingene bashobora kugira gute gusoma ijambo ry'Imana bo nyene bari muhira, bagahinduka bakaba abigishwa ba Yesu. Nk'iki kivuga ngo Imana iremye isi, nico cigwa ca mbere. Hariho igitabo ca mbere, hariho ikigira kabiri, hariho ikigira gatatu, mpaka gushika ku bitabo 4. Hariho kandi n'ibitabo vyitwa Imisi 60 y'igitabo gitangaje. Ni igitabo naco nyene kirimo ivyigwa bitandukanye. Igitabo kimwe kimara imisi 60, umwana ariko ariga buri munsi, ashobora kubikora muhira mu muryango canke muri Sunday school, mwigisha akamurongora, bakabiganirako ingene bashobora kwiga ijambo ry'Imana bituma akura mu buryo bw'impemu. N'ibi bitabo citwa Imisi 60 dufise amavolima ashika ku 18. Rero umuntu wari we wese arashobora kubikoresha, haba imiryango, haba amashirahamwe, abigisha mu mashure, kugira ngo bashobore gufasha abana. Icambere dusaba abantu baza muri izo nyigisho n'abantu bafise umutwaro wo gukunda abana, abantu babona urgence, icihutirwa ubu ni ikihe, n'abantu bakunda abana, n'abantu bipfuza gusangiza ubwo butumwa bwiza abana, ntibapfe kurungika abantu badafise uwo mutima. Abo bantu turabakenera. Hanyuma n'abantu bemera inyigisho, bemera kwigishwa no gutanga ikiguzi c'inyigisho. Kwajya kwiga bisaba iki? Bisaba gutanga ikiguzi. Baremera kumarana natwe imisi 8, baremera gutanga amahera yo kugura ibikoresho, baremera kumva bitanga kuza gushikira abo bana. N'abo bantu tuba turondera, hanyuma baze mwishiramwe rivuga ubutumwa mu bana, tubabwire ibisabwa. Rikorera muri Rohero ya mbere, kwibarabara Avenue de France nimero ya 17. Basanga byanditse ko Association pour l'Evangelisation des Enfants. Hama binjire babaze, turabahereza ibisabwa byose, tukabahereza n'ibikoresho kugira bagende bigisha. Ntitubabwira gusa tubahereza inyigisho, tubahereza n'ibikoresho baca bagenda ukoresha. Nihagira amashengero, amashirahamwe ashobora kwigisha gusa bakoresheje Bibiliya. Ibikoresho biriho, nibaze tubibahe, tubahereza inyigisho, tubahereza n'ibikoresho, kubera hajya bavuga yuko wigishije umwana abona, avuga, akorakora kuri ibyo bintu, ashobora gusigarana 90% y'ibyo yize, ariko ukoresheje Bibiliya gusa azosigarana 10%. Murahawe ikaze kugira ngo mushobore kuronka izo nyigisho n'ibyo bikoresho. Imana ibahezagire cyane.